Ya turabaramukije nshuti namwe bagenzi mudahengeshanya gukurikirana imbonesha kure yanyu JCTV. Uyu ni umwanya tugira tubashikirize nikiyago mugira mukurikire bamenyesha makuru nyene basanzwe bari mwimbonesha kure JCTV aho turi kumwe kuri micro ari jewe nunzumwe Godefroid naye ku ruhande nkabandi kumwe na Nzambimana Jean Claude na Sibomana Ponsia. Abo rero nibo bagire badufashe mu iki kiyago tugira tutangure na cane mu gutangurana namwe weekend nziza tubamenyesha ko yimbonesha kure izobandanya ibabe kurero twiza nk'utu uko weekend igiye iratangura. Hanyuma uyu munsi rero mu iyi weekend ikintu tugira tubayagire ni ikintu nkora mutima no kuvuga umuntu wese ashobora kucikubita akakumva kabisa ni ikintu kidasanzwe. Uyu munsi rero tugira tuyage kumbure turi kumwe n'abantu n'abahinga nemera cerekeye inkwano mu imisi ya none. Mbega Claude bavuze inkwano wewe wumva iki? inkwano turavuga cyane mu mico y'abarundi kuko ubwoko bwose bw'abantu usanga bafite umuco wabwo. Tuvuze ku muco w'abarundi aha rero inkwano candayivuga mu bihe novuga no kwita bibiri, hariho igihe ca kera n'igihe cuno munsi. Kera ukurikije ibyo twagiye twiga mu mashure n'ivyo dusoma ahatandukanye, inkwano karagashimwe nagashimwe kahabwa umuryango w'umwigeme agiye kubaka. Ukuvuga iyo umwigeme ageze mu bigero akagira haho aja mu Burundi bavyita ngo yagiye mu Burundi, uwo muryango wa mugomwe kera hoho byaba hagati y'abavyeyi. No kuvuga umuvyeyi azi ko afise umwana w'umuhungu ariko aragira mu bigero, hamwe yamwereka itonga ati wewe rero genda, amaze gukwiza imyaka 18 n'iyindi ati wewe utumbere hariya, yaba yarategekanije ni yazoja kumukwera. Niwe nyene yagenda kurondera yashima umugeni, amushimye akaca agenda akamukwera hanyuma akamuzana. Karagashimwe rero kahabwa uwo muryango w'umwigeme sikiguzi nagashimwe kahabwa umuryango w'umwigeme uko avuyemwo. Rero kera ho byari bifise ingufu cyane kuko iyo udakoye no kuvuga uno munsi bavuga mariage officiel, mariage ubugeni bwemegwa iyo habaye inkwano. Murakoze cyane. Mbega Ponsi wewe ku nkwano ni ibiki nawe ubuzi kubyerekeye inkwano haba muri kahise kumbure tuzaza kwigira imbere no muri Ego murakoze cyane nkuko mugenzi wanje Claude yamaze kubivuga. Inkwano nagashimwe kahabwa n'abavyeyi b'umuhungu bakagashira abavyeyi b'umukobwa mu kubakengurukira ko bareze kandi bakaba babateye iteka ryo kubahereza uwo mwigeme wabo ngo aze abagwiriza umuryango ariko kandi ashire ubumwe hagati y'iyo miryango uko ari ibiri. Mbega ndababaza udatanze inkwano niyihe ngorane nk'ingaruka yashobora kugira? Aho rero tuca tuja kuco mbega inkwano yari imaze iki? Nukuvuga nko mu bijanye n'ivyigwa byaba abantu n'imibano, ivyo bita anthropologie sociale, baravuga yuko inkwano yo bifise ibintu bibi canke bitatu. Ubwa mbere yari ifise ico twokwita gusubira mu kibanza, mu gifaransa bavyita compensation matrimoniale. Nukuvuga ujya mu umuryango w'umwigeme niwo wavamwo umuntu asohotse yahora arima yarafise akamaro umuryango, akava mu uwo muryango akaja gushinga ugwiwe. Rero iyo nka bakwa kuko kera bakwinka n'ibindi bikoresho amasuka byari bikoresho by'agaciro kuko ntivyabifise bose. Iyo nka bamukoye rero yaza nko mu kibanza ciwe, inka yari ifise agaciro cyane bwari nk'ubutunzi, ikaciza mu kibanza cyumwagiye nubwo bitari pratique nkuko twobivuga, mugabo yari ifise ico kibanza, ico kimenyetso cyo gusubirira mu uwo muryango havuyemwo umuntu yahora akora. Aca kabiri, inkwano yatuma habaho ubunywanyi hagati y'iyo miryango ibiri, umuryango w'umwigeme n'umuryango w'umugabo w'umusore, kuko iyo nka
kenshi nk'iyo bakwinka iyo bakoye inka yaragumaho ikavyara ikarondoka. Iyo rero igwiriye ni ukuvuga umutama yaguma abona mu nka zose atunze akavuga ati irya ndayifise kubera bayikoye umwigeme naka. Hama iyo zagwiriye haraba ico bita indongoranwa ujya muryango w'umwigeme iyo yankwa bakwa yavyara ikagwira baragira aho bagabira abana babo, ni ukuvuga wa mugore wa mwigeme wabo n'umuko wabo bakabagabira muzo iyo nka yavyaye, mbese bakanagabira n'abuzukuru, bigakomeza rero ubucuti hagati y'iyo miryango ibiri. Iyo udakoye ico gihe, iyo niyo bishitse ugatwara ugasanga ubuntu babanye batakoye, ni ukuvuga ko abana uwo mwigeme avyaye, uwo mumama avyaye baguma babazwa kuko baharubwa mu muryango w'umwigeme. Ni ukuvuga niyo hageze abo bana bavutse ku mumama atakowe, iyo hageze nawo ku bakobwa si umuryango w'umugabo wakosha, haca hakosha baca bakoshwa cette fois-ci n'umugabo n'umuryango n'abayinarume. Kugira ngo mu bitature bavuga bati banze mukwe mama wabo hanyuma abana bace babegukira. Uno musi rero gukwa umuntu adakoye byo kwiciki mu mico n'imigenzo y'ikirundi, umwigeme yarezwe neza no kuri ntiyova mu muryango ngo bavyeyi babura agashimwe. Ariko uno musi ibintu vyagiye bihindagurika uko inkwano ifatwa uno musi mu kibano cy'uno musi bisigaye vyarajemwo ibindi bintu. Nivyo ikibano cacu carateye imbere kandi nibisanzwe abantu imigwi y'abantu yose iratera imbere cyane cyane uno musi byavuye ku mico yagiye ivangatirana. Kumbure tutarashika neza muri kubu tubanze dushimangire gato muri kahise gato ko ndashaka kubaza mbega Ponsier, wibaza ko bo batanga inkwano bisunze iki? Ego nkuko mugenzi wanje yamaze kubivuga, inkwano karagashimwe twabivuze kahabwa abavyeyi b'umukobwa. Abavyeyi b'umukobwa ko bareze, ariko kandi ko umuntu abavuyemwo agiye guteza imbere uwundi muryango. Inkwano rero uyu muvyeyi w'umuhungu yarabona ko umuhungu wiwe ageze, kandi n'umuhungu kabimubwira ati jewe ndageze, hanyuma akamubwira ati rero tugomba kuja kugukwera. Ico gihe kumbure ibintu vyari bikihari, imiryango myinshi wasanga ifise inka. Hanyuma rero bakavuga bati ujya mukobwa ava mu muryango mwiza wiyubashe, turawuzi n'umuryango urimwe abantu barezwe kandi abavyeyi nabo nyene imyifato yabo yaratuma uwo muryango wubahwa, abantu bakaza kuronderamwo umukobwa. Iki cubahiro rero cy'umuryango caranakora ku mwana wabo uwo mwigeme, bigatuma nawe bamuha agaciro. Mbere nagira ncengira ico nshikirije kuri kije kibazo mwari mwabajije mugenzi wanje Claude, burya udatanze inkwano mbere uri n'umukwe, igihe uwo muryango wavuyemwo abandi bakobwa waba watunganije urubanza, wewe ntiwaronka ikibanza c'imbere, wafatwa irari nkuko mengo nturi umukwe mu muryango. Nico gituma rero n'umusore wese yakora uko ashoboye kose umuryango w'uwo muhungu yategerezwa gukora idashoboye byose kugira ngo arabe uko yokora nawe agira icubahiro mu muryango. Ikindi ca gatatu kumbure mutavuze icatuma basaba inkwano, baravuga bati dushaka kuraba mu by'ukuri ko uwo muryango uzoshobora kudutungira umwana. Umuntu yabuze agashimwe yotanga, mbega yozoshobora gutunga umwana, mbega nitwaza ko baramutsaho azoronka turaza azoronka ko tugaburira. Rero yari no muntu mbere yo kuraba mu by'ukuri ko uyu muntu agiye gutwara umwana wabo azoshobora kumutunga. Murakoze cyane. Ni muri weekend turiko dutangura weekend, ni mu gihe cyane muri weekend ariho imanza benizi ziheza zigakogwa. Mbega Claude nagira mbaze, mbega inkwano zatangwa ryari ugereranije n'igihe umukobwa azoja ku musore wiwe? Ikiringo biha cyanga na gute? Mbega bayitanga ku munsi ukubana canke se haraca mu kiringo runaka? Aha rero cangaruka kuri kahise ko mu misi yahera tutaraja mu vy'igisirimu vy'ibisagara. No kuvuga ubwa mbere hoho sumusore yishimira umwigeme n'umuryango wagenda ukamushimira. Iyo rero abavyeyi bagiye bakaganira, hari aho ico bita aho bita ku gatobotobo, bahita ku gatobotobo muga no kuvuga
harari abantu bahurira les deux papa papa w'umumama w'umukobwa n'umuhungu umuvyeyi bakaganira bakagipfundika umwe afise umukobwa undi afise umuhungu abo bana bo ntibanazinanye bahejeje kugipfundika rero akaca kubwira ati nimba koko uvuga yuko ushaka uwo mwigeme urazana ibisabisho ukaba ufise urazana ivyo bisabisho rero bavuga niyo nkwano aheje yatangwa imbere aheje agaheza rero bagategura igihe cyo kugenda bakayishikana wa mwigeme wa muryango mu muryango wo mwigeme bamaze kubona inkwano bashavuga bati wa mukobwa we itegure umunsi munaka uzoja aha keshi baca babicisha kuri bayinasenge nibo bari bafise iyo hole kuko abavyeyi ntibavugana directement ibijanye no kubaka n'abana babo mugabo bayinasenge niko aba bafise yabarosa akazi rero baca mugira ati genda umutegure nimba ari ku munsi wa kangahe bazoza inkwano rero zatangwa imbere y'igihe canke zigatangwa mu misi yegereye mugabo inkwano niyo yatangura gushika imbere yuko ubugeni buheza bukaca bukurikira. Murakoze cyane Ponsier baradusiguriye ko imbere yuko umwigeme arongorwa haba habanje gutangwa inkwano mbega ugerageje kuvyigwa ufise canke ibyo umaze kumenya ntaho byashika umwigeme agakobwa ariko ntaje kwa mukoye mbere imbere yuko nishura ico kibazo kumbure novuga yuko hatari bwabe ubwigenge byarashikaho umupapa agenda agasangira urukanywa n'undi mupapa akumva aramunezereye hanyuma rero akavuga ati uru ni gurugo nzotegerezwa kugira gute gukuramwe umugeni rero umuhungu namba uwo mukobwa yaba atamubonekera neza mugabo gusa kubera ko bamwakira neza aho hantu bakanywana bamaze kunywana umupapa agate bakavuga ati njewe ntegerezwa kugira gute gukura umugeni ngaha umusore rero nta burenganzira yari afise mu byo maze kumenya sinzi ko kumbure mugenzanje yize ivyigwa by'imibana arashobora kumfasha ko yashobora kwanka uko atashobora kwanka rero niko n'umukobwa atashobora kubaza ngo nzojahe canke se ngo avuge ngo jewe uyu muntu ngo ntawo nemeye ngo naho mwakiriye izo nkwano ngo sindamwemera ntiyanashobora no kubaza ngo mwakiriye izingana gute oya kuko mbere imbere yuko babana hari n'igihe bamubuza gusubira kubonana n'abantu bo hanze yego abanasenge bakaba bariko baramutegura ivyo vy'imigirwa yindi ntiyamenya n'ivyo ari byo akaza yifundikiye no ku rubanza bakaza kubonana n'umusore kumbure ngira ngo byarashika nawe atamushima ariko niko ikibano cari cyubatse. Murakoze cyane iyi mukurikirana nimbonesha kure JCTV ikiganiro kigiye kuja ku musozo imbere yuko tuja ku musozo reka tubanze tuvuge gato kuri mbega ugereranije inkwano muri kahise no muri kubu Claude mubibona gute? Ubu rero harabayeho impinduka nyinshi cyane ariko impinduka ubwa mbere ho simbi kuko nabivuze yuko isi iri muco bita mondialisation isi iruguruye imico nyinshi gose irahurirana mu buryo bucanke buriye haba mu kuja kwiga haba mu ibi byaje ukukuntu abazungu aribo baje kutwigisha la colonisation ukuvuga ko twiga mu mico y'abanyaburaya ibyo byo amahinduka yarabaye muga rero uno munsi turavye inkwano ifatwa kwishi hariho abayifata abavuga bati jewe umwana wanje naramwigishije ndamwigisha na kaminuza kuba rero naramwigishije kaminuza bategerezwa kunkwera ayanganuku abandi rero bakavuga bati nanje kumbure hari n'abafata bagacira akavuga ati jewe ntabonyaya umukobwa wanje ntabamujana hama uno munsi rero hariho n'imiryango ishaka kucigira nuvuga ngira ni ibijyanye no kwinezereza cyane ugasanga hariho n'imiryango yifise igira iti jewe twebwe nta mukobwa tuzana tutamukoye miliyoni 5 ugasanga ubu rero hongeyemwe n'ibi bintu byo gutunganya imisi mikuru la remise de dot ni imisi mikuru isigaye itwara uburyo butari buke turabitsuvuze nka mu gisagara ca Bujumbura ivyo rero ni hinduka ariko byarameze nk'ibititura ya mico
y'ikirundi ya kera kakamaro k'inkwano kuko urumva vyahavuye bitera nk'ibiremera bikaremera abantu ugasanga rero abantu badafise uburyo kandi urabona abantu bararabira ku bandi ngo naka ko yabikoze kujya ngo nanje umukobwa wanje ategezwe kubikora kujya ngo canke umukobwa ati nanje ntakowe ngo bangirire bijye bagirira abandi bigaheza bikaremera rero ugaca usanga wamujya aho kuba yankwano aho kuba gashimwe k'umuryango ibaye nk'umuzigo uno musere niho bigoreye ibaye nk'umuzigo hari n'indi miryango ibera intambamye abana babo ngo maka aya mafaranga atabonetse ngo naka ko agasanga ngo nimba ari umuryango wifise ngo umwana wacu ntiyoja kurongorwa muryango Kenya kuko ntukumbure nta ugasanga rero birabereye intambamye urukundo uno munsi ibintu vyarahindutse nibaza ko mukanya turaza kubishika ko icokogwa uko tubona vyotunganywa bijanye n'ibihe nanje ndafise ikintu mvuga jewe kumbure ndaza kumera nkudahuje neza na mugenzi wanje Jean Claude araja kuntunga jiho hari kundi kuntu ndabibona inkwano mpora nibaza nti agashimwe kaba igatangwa umuntu avyiyumviriye agashimwe gatanga umuntu avyiyumviriye ntikarinda kugira umugigwa je nkavuga nti rero umusore ubwa mbere w'aba bantu babanze batahurike urukundo ni ndemanwa ruri mu mwigeme rukaba no mu musore abo bantu rero icatumye bahura inyuma y'amamiliyoni y'imisore n'inkumi bagahura bakavugana ivy'urukundo je mbona yuko ata muntu yarakwiye kubinjiriramo gusa ahubwo atari guhezagira kuko uyu mupapa yarubakanye n'umumama barufise iyo bahuriye reka rero abo bana ko bahuye byudushimwe uyu muhungu yarafitiye akamaro kadasanzwe nyina wiwe na se wiwe eraba iyo inzu iguye umusore niwe abwirirwa zobwira gute kuca terera akayubakisha ariko no mwigema arashobora guterera ubu barangana abana bose barangana sawa reka tubanze turabe mu vy'ukuri umwigeme ibikorwa vyiwe usanga ari karakora dufate nko mu bantu bakumbure bataciye ku ntebe y'ishure umwigeme ugasanga ari mu mirima ariko arafasha abavyeyi nivyo hanyuma ariko araja no mu gikoni hanyuma umusore naho guciyemwe ponsi je numva muhava muza kwinjira mu kintu kivuga kiti mbega inkwano none zirakenewe cyane uyu munsi canke abandi bavuga bati zovaho camugira ko mu ego niho nariko ndaja rero inkwano nambara gashimwe abavyeyi bose basohoye abana kuko umusore yahora azanira igitenge nyina wiwe ntazoba kikimuzanira ntibibujijwe mugabo ko akimuzanira yego ariko mumenye yuko bamaze kuba ari babiri umusore azokwitaho cyane ibibazo vy'umuryango wiwe rero mbere biranashoboka ko kumbure nk'abasenga bo bavuga bati baba babaye umubiri umwe rero namba akunyuka ari gasigaye ari kamwe ntashobora kugaheba ngo gahereze nyina wiwe ahubwo aca gahereza iki aca gahereza uwo mukenyezi wiwe ikigira kabiri iyo umukobwa asanze hari amatungo umusore yarafise kumbura ayo matungo yagabiwe na se urumva ko wa mukobwa acaza bagasangira ya matungo bisigura ko wa muvyeyi babavyeyi b'umuhungu umwana basa n'abamutanze kundi bisigura rero nukubakana rero je sinumva ko hariho umwana n'ikinono uwo yaravyaye n'ubundi atoba yaravyaye ego kahise bone ni akaranga ariko uyu munsi nkuko abigeme baja kwishure bakaba barahevye bijye byo kuguma mu bikoni nibiyumvire n'ukuntu ncagaruka kuri cakindi mugenzi wanje yavuga ibi bintu byo kudandaza umuntu ntibibaho turahuye jewe na Kapitolina turavuganye ati dukundane turakundanye tubibwira imiryango tuti nimudushigikire nkacangira ko leti icokogwa n'igiki boca baza bakadukorera iki urubanza bakavuga bati abana oya jewe nungaruka cyane ku byo twatereye ko inkwano twavuze akamaro yari ifise no mu migenzo y'ikirundi ya kera numva umenga uno munsi nitwoca tubikuraho ko bari nkuguta umuco kandi guta umuco nawe ni nkuguta karanga ariko twobikora mu buryo bw'uno munsi nivyo urabona uno munsi haharawa amafaranga bakoresha amafaranga hanyuma nivyo nimba umuryango w'umusore ataburyo bw'umurengera bafise nibavugane barondera agashimwe kera erega kera byari bitungana byari demokratike udafise inka yarakwisuka udafise isuka yarakumuringa umuntu yakwica afise none umunsi rero abantu bakwica bafise mugabo duhagarare kuri kajya gateka ko gushimira umuryango wo mwigeme nta kugateka gahabwa umukwe ko bareze no kuvuga ko
uvuze ngo n'umuhungu ko nawe bamukwe canke bagira iki tuba tugiye muri vya bindi vyo kugomba kudandaza reka tugume twifata ko inkwano aragashimwe gahabwa umuvyeyi w'umwigeme kandi kagatanga agateka ku mukwe kwamakwaye ikigize kandi nukuvuga nka twebwe iyo mvuka jewe inka iracafise nubwo ubona ubuzisike zugaraniye mu mpongore inka iracafise agaciro cyane nukuvuga hari n'imiryango mwajya amafaranga batanga bavuga bati hategerezwa kugugwa omwe inyana ntoya izoguma yitirirwa ko yakowe naka igumane cya kimenyetso cy'ubumwe hagati y'imiryango ibiri urumva ko nkaho ho bigikomeye ntitwovuga rero ngo abantu bareke gukwa nukuri twaba dutaye umuco mugabo abantu nibabikore mu buryo bw'uno munsi ntibaci babigira business hari ikindi abantu ibi by'ubushomeri abantu usanga abajene badifise uburyo ugasanga umwigeme niho yaragiheza amashuri ya kaminuza baci yaronka umushima tukiri ngaho abantu benshi uyu munsi bariko barakora ibintu byo kwiyeranja ingene bagira ama mariage usanga yagiye yumvikana n'umukobwa bashira agenda mwijoro mbega ntabwo nkuko Ponce ariko abivuga uko ari ingorane yo hatarisha ibintu by'amantuze by'inkwano n'ibindi mbega mukivuga kwiki abantu rero twari dukwiye kumenya ko inkwano kuva na kera yakugwa mu buryo abantu bafise nta byo kwimanika hejuru rero hako abantu bacikira canke bagakora ubukeni budaciye mu muco ngo kubera inkwano oya numva umenga ntivyo bari vyiteka ahubwo nibaje hamwe umwigeme n'umusore bashimanye barabe ni kuri un symbole pour la famille nta kindi hanyuma bagende babane kuko igikomeye nkuko Posiane yabivuze mumaze kuva gusohoka mu nzu z'abavyeyi muba mutanguye urugo rw'iwanyu no kuvuga nubwo mwofata ayo miliyoni nubwo umukobwa yokwegizije umuhungu atiza ni miliyoni 40 ejo ni mwarara ubusa abavyeyi bashobora kutentervena a 0 minute bakentervena hage bibaye ngombwa si ngombwa bijya mu bamuhejeje kubi nagashimwe ntibamukibarwa rero numva abantu bo kubaka ubuzima bwabo ariko nukuri nkaguma ngaruka handi nti abavyeyi baguma nditeka batewe ryo kwibaruka bakarera umwigeme wabo yego mbega Ponce wewe ubivuga kwiki jewe ico nariko ndavuga ni dusa n'abahuza na Jean Claude gusa hari akantu mbona tuguma tudahuriza ko ni abantu nibamenye yuko akaranga ntitugata ahubwo karashobora guhindura inforo tukaguma muri vya bindi ariko bigahindura inforo nka kurya umwigeme uyu munsi ashobora kwitoza akaba umukuru w'igihugu kera aho bavuga bakwa izo nkwano umukobwa yitwa umuzezo wa nzu ntiyashobora no kuja mu bashinga nahe ngo nawe agira ijambo ashikirija cy'urubanza yego mugabo uyu munsi umukenyezi ubu arafise ikibanza kidasanzwe mu kibano mbere ubuhoho bariko bagerageza no kuvuga ngo nabo nyine barangana n'abagabo batorane sivyo mugabo hageze ku nkwano ho baca bavuga ngo umukobwa ni wategerezwa guhabwa ko gashimwe ariko urumva ko kiri kurade abantu vuga ko yabwiza ko bangana n'umuhungu reka rero nihagera ko bangana nibaza ko nibashiraho ivyo gutorana itegeko rijanye n'inkwano vyojana kuko hoba habayeho umwana n'ikinono nkuko yavuze ico mbona ni iki rero murabona nkuko mugenzi wacu yahejeje kubivuga ubukene ni bwinshi mu bantu ubukene ni bwinshi mu bantu kera umupapa niwe yakwera umuhungu none ubu muvyeyi yakubwira ati ahubwo kugira nze kukuvugira n'ijambo ndikeneye urampicupa uravyumva ukana mu deplace ukamutwara hanyuma rero nawe ukabura umushomeri wiviriye kwishura karaba imyaka 8 wicaye muhira ukavuga ati nimiburi buri tworya nico gituma rero acavuga ati n'umuryango w'umukobwa ntacyo wifashije n'umuryango we wanje najewe ntibankwereye nico gituma ingorane baca batangura guhura nazo bagatangura kuca mu nzira z'ibinywabi kubera rero uko kuntu ngo nagashimwe mbona agashimwe imiryango yose yohuza amaboko ikavuga ati aba bana none ko bashaka kubana tukaba twibereye mu bukene twebwe ntitugishoboye no kubakwera reka rero aba bana
babane uko ibihe bihindutse natwe bwe duhindure uburyo bwo gukora mugabo ntitubera intambamyi babana nambara kantu namba bohura bakavuga bati dukorere hamwe urubanza ati mwebwe zani 50 natwe zani 50 nabundi nivyo baduterereye turikeneye bakaca bakora urubanza bakaca bavuza impundu abana bakagira gute bakabana amahoro naho ivyo bintu byo kuvuga ngo wewe utegerezwa kuzi wacu ntayo afise na papa ntayafise muravyumva rero nivyo bakwiye kuraba mu byukuri ivyo dushimwe kumbure bamaze kubana neza barashobora kuvuga bati reka mfate iwanyu ndabazanire giseke mbere nabo nyene abumuvyeyi b'umukobwa nabo nyene boshobora kuvuga ati reka natwe tubereke yuko natwebwe tutarabagabo bana hanyuma urukundo rugatsimbatara murakoze je ngerageje kumva ivyo mwagerageje kuvuga nta wagiye kure yuko uwo muco wovaho nuvuga ngo mwese mwemeza ko uwo muco wogumaho ariko kandi bakaraba bene kubikora ntibahave bazana ivy'iterambere gose cyane ngo kubwa fonsiyo ngo ntibasubira inyuma gose muri kahise tugakora bigezweho mugabo kandi bituma mwe umusore n'umukobwa babana mu rugo amahoro rero imbere yuko turangiza hariho icyo bitwa ngo ni sendika y'abasore kenshi iyo nkunze gusoma ivyibiro biva muri bo urabona ko bafise ikibazo bavuga bati ubu umunsi tuzohitangazo ko abakobwa tuzohora bizi bazokobwa 10,000 abandi ugasanga ni kibazo cerekana ko mu mitima yabo inkwano zisa nizabashe novuga zibabereye intambamyi abana bariya bamwe mbere bakavuga bati inkwano yohava yovaho nti mbega mwege mu bivuga bo je nibaza ko abo bumva bafise ibibazo ndabikurikirana ibica ku mbuga ngurukana bumenyi ni kwa kudatahura mbega inkwano ni iki byasaba rero ko abantu batahura bumva inkwano bavuze inkwano umuntu ntace jugumira ntiyumve ko menga numuzigo nurusike barumuremetse kwizosi nugushima uramutse ushima umwigeme ukamushima ukaza kumushira mu buzima bwawe no kuvuga washimye n'umuryango wiwe kuko ntiwogira ntiwoshima nta mwana nta ndagukunda nka kwankira umwana rero abantu nukuvye nivyo navuze nukuri ntihagira abantu babera inzitizi abana babo ngo ni ibintu bijanye naye amafaranga ngo gukwama naba kandi muga nk'abajene bobo nibaza ko bamwe babitahura bagwaruka bagerageza kubikora mu buryo bwabo hari abusanga hakarorera umuhungu nivyo akora cyangwa ugasanga ntakora ugasanga hembwa make cyangwa ntakora umuhungu ugasanga umukobwa nkakarorera yafise akavuga ati okay wewe nimba mugashimwe tuzoha abavyeyi nimba tuvuze ko tuzobahaya reka je ndaguhaya nukuvuga aramufashije muri kagashimwe abo babara bitahuye neza cyane je ndabazi no mu misi yahera hariho ibi bijanye umwigisha nko mu karere wacu bavuga bati uwahejeje amashure umwigisha bamukwa inka zibiri z'inyana zivyara byarashika bakora bose nimba ari nkabigisha cyangwa bakora abaganga umuhungu akavuga ati je ngura imwe umukobwa nawe akagura iyindi agashimwe wa mutsuka gumaho bakaba bavyumvikanye nuko rero abantu botahura mbega iyo mwana ni iki ntibabifate nk'uko umenga nukuhahazwa nukugira iki bavyumve kumwe kandi nukuri ivyo bintu biraheza bikazotuma bigafasha ningo kuko iyo mwumvikanye mu ntango kuyivyo n'urugo ruheze kugenda neza erega hari abantu hari umuhungu aba yakunze bakamubwira ati udakoze miliyoni nizi nawe tuguha nawe yamukunda hari ababesha hari abatanga amasheke nkunga mu gisabo ugasanga atanze sheke itagira ku ifaranga ivyo rero hako abantu baba ba escrow canke babishiramwe ububeshi nibatahura inkwano icarico bicare hamwe babiganire ico nguma mpagarara abavyeyi n'ukuri ntibavyivangemwe kuko nkuko yabivuze Posiyano si abavyeyi bose bagishoboye gukwera abana kandi kera umuvyeyi niwe yakwera umwana nimba rero batakibishoboye nibatekereze bakiri abavyeyi abana babo babahaye neza cyane uhereje ku ijambo ryiza abana bashimanye mugabo bavuga bati dufise uburyo buke ati abavyeyi nabo murafise ico mwo dukorera bati ntidufise mugabo bakaca bakubwira ngo ntumukura ngaha udafise miliyoni 5 uwo kubaza we muvyeyi ufise wezi ngahe kuri konti akavuga ati jewe singira namba ati umuvyeyi uwi wanje nawe je ndumuhunga akavuga ati utegerezwa gukwa papura yafise ntayo mfise ndeka rero ndakubwire gusa ko nzokwibako nakuzani mukazana hanyuma uduhezagire ikigira kabiri abantu bomenya niki utanguye kuvuga ngo mu mukwaya
sagashimwe kuko agashimwe ni ikintu utanga kivuye ku mutima nama wiwawe ukenguruka ico umuntu yagukoreye bisigura ngo ndashobora kutagushimira mu buryo wari witeze nkazogushimira mu bundi buryo mugabo kagumara agashimwe kagumara agashimwe rero nk'ubu usanga binagoye ubuzima buba bwaramaze kuba ndanse hari igihe hariho umuntu twigeze kuganira avuga ngo ko mfise abakobwa 5 biri ni deal yego abonye umukobwa akabona inka runaka yego ivyo nivyo abakobwa 5 n'umuhungu umwe aho ni sawa umuhungu umwe ntazongora kwitongo urumva n'amatongo yaragize gute yaraze ati abakobwa nabo ikini uruntu rudandazwa aha ndafise inka zingahe 5 reka kengurukira Imana ko yamuhaye abigeme rero umusore yarengutse gumugo rugo agatangura kuvuga ngo murabona ngo ubushomeri bakaca bamubwira ngo subira inyuma ati ivyo gashawe ivyo bica bizana n'ugwanko hagati y'imiryango kuko umukobwa yakunze umuhungu hari gihe wowe umubuza kugenda bakaca bagenda mwijoro ico nivyo ariko ndavuga nti abantu ntibabera intambamye abashaka kwibanira wa mukwe kubera ko atacubahiro yaronse ariko ararondera uwo mukobwa iwanyu nta bigendanire myiza izohaba ntazokwamara rekuru n'umukobwa ko ataha iwabo imuhira rero je nkavuga nti mu vy'ukuri urukundo ntirugugwa urukundo rutangwa gusa nindemanwa kandi igituma umukobwa akunduye n'umuhungu agakunduye kandi hari n'ikintu navuze nti kumbure ku mico ya kera hari akantu gakwiye gukosorwa umukobwa yarashobora kutaba yiyumva nk'uwo muhungu agapfa guhonkomirana mugabo n'ikibano ntiwasanga ari ciza cyane rero kukuntu baretse nyine umuhungu agahitamo washaka n'umukobwa agahitamo washaka noca nsaba yuko mbere n'imiryango itokwinjira mu by'abana hari n'ibihora bijamwo by'umuntu n'umutwa wundi n'uyu wundi n'uriya n'iby'inkwano bikaca bijamwo kubera ko banse ko naka yinjira mu uyu muryango ibyo byose n'ibintu biguma byinjira bikwiye gufatwa nkaca nsabiraho n'ubushikiranganje bw'imico n'akaranga by'u Burundi ko byogira byerekana aho bihagaze kwibi bintu mu gihe tuguma tubona nkugiye gukwikiriri bakubwira tugiye gukwikiriri ufise ama miliyoni angahe mugabo ntiwakubaza urugero ukunda ku mukobwa rungana gute urugero umuntu abana bakundana nigo gwerekana ko bazobana canke batazobana mugabo ubusiko biri urugero gwo kwerekana ko uzomutwara n'urugero rw'amashuri ufise guteranya kuri konti hariko angahe rero abantu ivyo bari bakwiye mu by'ukuri kubisezerera bakavuga bati ubu tugira dushire ubanza mu bana hanyuma imiryango igire gute ishigikire nuko murakoze cyane inshuti namwe bagenzi mwariko muradukurikirana reka tugarukirize kwiza impanuro zidasanzwe z'aba basore arimwe n'abapapa yego kumbure zitwigishe twumvise ko inkwano ntidufate nkaho umenga ni urudandazwa tugiye gukora canke se ngo twitegego navyaye bakobwa 5 nzobakura ku miliyoni 10 nzosha ntanguza umutahe runaka ahubwo twumve ko ahanini ikintu cyo kwisunga ari urukundo ari kumvikana hagati y'umuhungu n'umukobwa aricyo kintu dukwiye kuraba hanyuma bisigaye aragashimwe umuntu akakakira uko umuhungu n'umukobwa bavyumvikanye bashoboye kumva ko atacu bizobicira mu rugo kuko mwibuke ko inyuma yuko mwebwe muzoba mutakiri kumwe nabo bazobandanya babaho nico gituma barbwizo kuhabwa gateka ko kwihitiramwo kumbure ibizotuma babandanya babaho neza biyumva namwo atawari ugwara ubundi hanyuma tubamenyesha ko mwari ko murakurikirana nimbonesha kuri JCTV wari kuri micro ni jewe nunzumwe go de fois na dusubire dushimire bano bagenzi bacu bitavye kino kiganiro basanzwe ari n'abamenyesha makuru mamenyereye hano kuri mbonesha kuri JCTV turangiza tubabwira ngo bye hanyuma banatwidondore imbere yuko tubasezera ego mwari kumwe na Jean-Claude Nzambimana ndomenyesha makuru nkaba ndiko ndanonosora nibijanye ivy'imibano n'imico y'abantu murakoze cyane nanje nitwa Sibomana Ponsier ego sanzwe n'umumenyesha makuru ngaha kuri JCTV ni televiziyo irikira bikora neza cyane igerageza gukora ku buzima bw'abene igihugu igavugira umwene gihugu igashikana ijwi giwe kure ariko kandi murabona yuko no mu kibano navyo nyene bitibagirwa ivyotuma byose umwene gihugu yumva ko yisanzuye murakoze cyane ndabakengurukije murakoze cyane hanyuma turangize tubamenyesha ko ibiganiro nk'ibi bigiye kuzohora bica kumbonesha kure kumbure
muri komantere zanyu murashobora kwandika ikintu mubona kibabakiye gishobora kwigwako maze ico mukazoca mukibona rero reka tubasezere tubabwira ati naho ubutaha